Ndongoye societe yitwa NC Company. Ibyo dukora nabyo ni service za imprimerie, tukongera ko kwigisha ibijyanye n'umwuga wa informatique, tukongera kandi tukadandaza ibikoresho bijyanye na informatique. Ico ciyumviro nacamanye kuva kera, nawo mwuga novuga nakoze kuva mu bwana, kuko igihe canze cyose namaze ubona kwita umufundi w'ibikoresho bya informatique. Ni nayo domaine yanje y'amashuri, nari nsanzwe ndabikora, uretse yuko nabikora novuga mu rufuri, kuko ntari bwaronke uyu mutahe wa payeje. Uyu mutahe rero waje kunsahiriza kugira ndabikore ku mugaragaro, mfise adresse. Nari nsanzwe ndabikorera mu mabiro atandukanye yo ngaho Ngozi. Akunguko ni kanini cyane, kuko ubwa mbere hoho ndafise inyota yuko ugwaruka go kwiga kugira ico rukora. Ikindi naco namanye inyota, ndakunda kwigisha cyane abijyanye n'umwuga wa informatique, kubera niyo tugana. Rero uyu mutahe wa payeje ikintu wadufashije, ubwa mbere hoho nuko nagize adresse aho abantu bansanga. Ubwa mbere go banyizera, ariko ugasanga ntafise ahantu bantora, ikizere si cishi cyane. Ngira muranabibona mu mwanya muto cyane maze ntangiye akazi ko murabona ko gahari, bisigura yuko abakiriya nayo nsanzwe ndabafise, ariko habura adresse bansanga ko n'ibikoresho. Nayo nsanzwe nkora ku giti ciwanje, mugabo tukagira réseau y'abatekinisiye mu gihugu cyose, ku buryo igikoresho canke service ikenewe umukiriya dushobora kumufasha dukoresheje kwa gufashanya hagati yacu. Akunguko ni kanini cyane, kuko ubwa mbere hoho ndashobora kwiteza imbere, nkateza imbere n'igihugu, nkatanga amakori, nkakaza ugwaruka rugenzi rwanje. Sinumva ukuntu nobivuga kimwe ku kindi, ariko akunguko ni kanini cyane. Ariko ndabiraba kubera nkiri mu ntango, sinshobora kubyestima neza, kuko hariho abataramenya naho nkorera. Mugabo je ndiko ndabiraba, ndabona yuko nko ku kwezi ndashobora kwinjiza nk'imiliyoni nka 2, ibintu nk'ibyo. Ubu abasanzwe bakora bafise contrat n'abakozi 4, ariko abakora ku munsi usanga bakora du service dutandukanye. Bivuga ngo rero uwo ari we wese, yaba umutaxi vero, yaba umumotari anzaniye akantu, yaba umunkoreye intebe, yaba uwundepariye imashini, urumva bose n'abakozi, ariko ntaharura mu baguma ngaha, ariko bakora bagahembwa kuri ibikorwa turiko turakora. Payeje ndayishimiye cyane nk'umubyeyi wacu, iragahora irafata ugwaruka mu mugongo, kandi n'ugwaruka rwaba ruriko rurankurikirana, ndabahimiriza cyane yuko nabo byogora washaka bonyitura, kuko n'ubwa mbere ntarashinga ibi nari nsanzwe mfasha ugwaruka mu gutegura imigambi ijya muri payeje. Ndafise nka 5 babaye finance imbere yanje, ari je nabafashije. Intambamyi mbona nuko gusa ibintu byazimvye, ibikoresho dukoresha birazimvye, nayo ibindi ni sawa. Leta icyo twoyisaba nuko yoraba ukuntu agatoro kaboneka, kuko ibintu birazimba, gupakiza ibintu biratuzimba, ugaca usanga kugira nk'igiciro mwumvikana ko n'umukiriya, ugasanga harimo ikibazo. Ariko kandi sinogenda ntashimiye umubyeyi wacu Leta, nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kwiki kintu yiyumviriye cyo guteza imbere ugwaruka. Ndabibonamwo urugendo runini, Uburundi bweje buzoba ari bwiza cyane.